Mwebwe mwese mudukurikirana ndibaza mwamaze kubona ikibanza twese turimwo n'ahantu novuga yuko turi ku metero zike cane kugira ngo ujabuke muri Kongo berekeje cameraman aho muri Kongo naho muri Kamanyora sinzi yuko mubona inkambi z'impunzi z'abakongomani ziriko zirahunga bimwe mu bice vyafashwe n'inyeshamba bereke ngaha aha ni muri Kamanyora aha ni mu gihugu c'u Rwanda bereke hariya ganteni kariya na hantu novuga neza na neza yuko ari ahantu igihugu c'u Burundi gihura n'igihugu ca Kongo n'igihugu c'u Rwanda. Abenshi rero mwagiye murabona ibiganiro vy'amapropaganda bavuga yuko hari inkoho z'abarundi zestaye mu Burundi ziriko zirarasa mu gihugu c'u Rwanda. Twarabibemereye neza ko zizohashika kugira ngo tubereke yuko atakintu kimwe kihari. Sinzi yuko ushobora kuberekana ngaha bakabona yuko ata barundi bariko bararasa mu Rwanda. Yes, mu Rwanda na hafi ntimwibaze ngo ni kure. Aha nyene mubona kuri no misozi ni mu gihugu c'u Rwanda. Aha ni muri Kongo neza na neza muri Kamanyora. Kamanyora n'agace kafashwe n'inyeshamba za RDF aracigiye kitari gito zigafise. Ubu rero abantu benshi bariko barumva amabombe kiretse uyu mwanya turiko turavugana bisa nuko vyahagaze mugangaha inyuma gato niho ibibombe novuga yuko bariko barahanahana ko nta infantry turumva turiko turumva ikoho binini arivyo bariko barakoresha ngaha hakurya. Rero abantu benshi muriko murahenda ngo muci bitoki ngo neza na neza aha turi ni mu Rukana. Yes, ngo mu Rukana ngo cibitoki ca Rugombo ngo umutekano ngumeze neza ngumeze nabi ano babwira yuko ibintu bimeze neza cyane abantu mbere bariko baraja mu mirimo yabo uko bisanzwe uko vyama ndetse nta no murundi nibaza yuko agitinya urusasu uko biraboneka neza yuko abarundi atabwoba nabuke bafise bakomeza kuja mu mirimo ndetse n'inzego z'umutekano ziri mu gikorwa cyo kugira ngo bashobore gucunga umutekano w'igihugu c'u Burundi. Rero mwoye kumva bababwira ibintu bingo Burundi ngo bwatewe ngo duhunge kabisa mwumve yuko ibintu bimeze neza niwo nico gihe naciye niyumvira gufata urugendo mumbona hangaha kugira ngo ashobore kubereka situation actuelle ko zifashe muri rusange. Rero murabone ko bimeze neza nubwo gwabaye urugendo rutoroshe rugando gwasavye ibintu vyinshi kugira ngo dushobore gushika ngaha tubereke uko ibintu bimeze. Aka gace kose gafiswe n'inyeshamba. Amakuru dufise nuko hariya ku musozi ariho bavuga cyane yuko inyeshamba z'igihugu c'u Rwanda ariho zashoboye gushira inkoho ikomeye cyane kugira ngo bashobore guhangana n'abandi na coalition ya FARDC. Abantu rero bariko baravuga ngo Bugarama ni hariya ashobora kuyibereka cameraman hariya mubona ni Bugarama neza mu gihugu c'u Rwanda aho bariko baravuga yuko Uburundi ngo buriko burarasa muri Bugarama ngo bari mu cibitoki. Ndibaza ntavyo mwumva nuko bagiye muri pause gato no yita pause mu kanya amabombe yari karaturika kabisa ari menshi cyane kumbure ndibaza amana nanje nta antibare nambaye kubera iki ntambaye antibare ni kubera ko nizeye umutekano w'iwanje ku butaka bw'u Burundi umutekano umeze neza. Rero mwoye guhendwa ngo bimeze nabi ibintu bimeze neza kabisa. Murabizi babandi ko bagenda bambaye antibare mugaje urambona yuko niyambariye agashati konyene haranashushe cyane. Rero izi mpunzi zegereye kuri Rusizi kugira ngo biramutse bikomeye izi nyeshamba ziko ziba zibemereye nabi bahabwa ubuhungiro mu gihugu c'undi. Sinzi ko mubibona uruzi nguru uru ni Rusizi impunzi ngwa zijya asinzi ko mubona uduhema twinshi inyeshamba nazo ziba zipositionye hariya hejuru mu misozi kugira ngo zishobore kuba ziriko zirahangana na coalition ya FARDC. Rero icyo tubabwira nuko mu Burundi ibintu bimeze neza bareke kubahenda ibintu bimeze neza nta kidasanzwe imirimo iguma ibandanya abadandaza baradandaza abarimyi bariko bararima nuko ngaha no bazumingira abantu bibereye ku mirimo isanzwe bimeze neza kuko inzego z'umutekano ziba zibibona kumbure hagize igihinduka mwobimenya. Rero kugeza ano masatwe turavugana ibintu bimeze neza nta kidasanzwe. Rero muze gukomeza kubana natwe turaza kubatembereza mu bice vyinshi aho bariko baravuga yuko ibintu bidasanzwe twanagiye ku mupaka ujya mupaka witwa Ruhwa ku mupaka wa Ruhwa naho ibintu bimeze neza cyane hari agacerere nta kidasanzwe kiretse gusa kuko inzego z'umutekano zo ziko zirakora kugira ngo zishobore kurinda umutekano w'imbibe z'igihugu uko ibintu nkuko vyama. Rero mukomeze mugira umutima uremye nta kidasanzwe kabisa. Ndibaza murumva ko hanabaye pause kandi ibintu bimeze neza kumbure mu kanya dushobora kumva izi ntambara zivyutse muga kanya tiko turavugana. Ndibaza nta rocket mwumva nta rusoro mwumva mugabo nivyaba ngomba turaza kubibumvisha kugira mwumve yuko hakujyaho ibintu n'ubu bitoroshe
hakurya kabisa novuga yuko abenegihugu baho batorohewe na bukebuke. Twarababwiye yuko bamwe bariko barahungira mu gihugu c'u Rwanda ari naco cabateye. Rero sinzi, tuzokomeza tubibabwira ngene ibintu bimeze uko ibintu biriko biragenda. Rero muzokomeza kubana natwe, muracari kumwe na Kodi. Yesandi makuru dufise nuko abantu bose basanzwe baba muri ibi bice vya Kamanyora, kino gisagara cyo sinzi ko mukibona, ata abantu na bamwe basigaye kubera ko ikibazo c'umutekano wabo. Amakuru dufise nuko bose bamaze kuba bamanuka ngaha hamukiya, akaba ariho bari aha, bari mu buhungiro. Mugabo hariho abashi donc ubu bwoko bw'abakongomani, abashiya, ababembe, abafurero nibo bari mwa bino bice. Amakuru dufise nuko abanyamurenge bo bahise bagenda Bugarama neza na neza mu gihugu c'u Rwanda. Aha hakaba hariho bwa bwoko bw'abakongomani d'origine congolais, nibo bahari honyene, abandi bakaba baciye bigira mu Rwanda. Ndavuga abanyamurenge. Rero mwumve yuko muri kino gisagara muri nyuma yacu ca Kamanyora kabisa cera nta muntu numwe ahari, ibintu bimeze nabi. Amakuru dufise nuko ibintu vyose, ibinyabiziga, ibitungwa vyose vyamaze kwibwa mwa rino joro vyerekezwa mu gihugu c'u Rwanda. Aya n'amakuru twagiye turatora ku basanzwe bakurikiranira hafi ivyo bintu, bariko barabona ivyo bintu. Rero sinzi yuko hariya cameraman ibereka hariya hariho inzu iri kure cyane. Makuru dufise nuko ariyo stock y'ibigwanisho vy'inyeshamba z'igihugu c'u Rwanda, akaba ariho babistoka. Rero iyo bagomvye guhungabanya umutekano w'igihugu barasaba ari hariya muri Kamanyora kugira ngo barase ino mu Cibitoki. Rero mwumve yuko inyeshamba kabisa zigisibije, abenegihugu bamaze guhunga, bose bari ngaha, umushi, umubembe, umufurero, bose bari muri bino bice ngaha mubona ubuhema. Aha kuri Rusizi nka hose huzuye ubuhema bw'impunzi kugira ngo ntibashobore kugirirwa nabi na zinyeshamba. Amakuru dufise nuko atanyeshamba nimi cyangwa M23 n'umwe ashobora gushika ku benegihugu bari ngaha, kuko abanyamurenge bo bita ku banyamurenge bo baciye babajana mu gihugu c'u Rwanda neza neza aho bitwa Bugarama. Mumve ko ibintu bitoroshe. Stock y'ibigwanisho vya M23 nuko kamera idashobora kwazuminga neza, iri hariya ahantu hari akazu ka vere, hariho n'inzu y'amabati atukura, niho biri. Hariho na position ikomeye cyane y'inyeshamba z'igihugu c'u Rwanda. Aha naho mu gihugu c'u Rwanda bereka hariya ku kari ka antenne, apana ka kariya hariya kariya ka antenne niho inyeshamba z'igihugu c'u Rwanda zifise position kandi ikomeye cyane. Iyo zigomba kwinjira mu gihugu ca Kongo, zinjira vyoroshe ziciye ngaha muri runo ruzi. Rero tuzakomeza tubabwira uko ingene ibintu bimeze muze Yes, izi ni nkambi rero z'impunzi, ndibaza murazibona aha hepfo muri aha n'impande y'uruzi Rusizi. Hariya naho ni mu gihugu c'u Rwanda, iriya antenne mubona neza na neza i Bugarama. Aha rero niho harimo position akomeye, hariya hakurya igisigaye ca